Inshuti namwe bakunzi b'urugo rw'intara ya Gitega turabaramukije twongera tubaha ikaze mu makuru yo kuri uno munsi. Barangura amabaro barabomora n'abantu nyene bafise imitahe muga kubera babona abakiriya bashikiraho ntibashobora kuza gufata imbanza baguma hajya nyene kuri bato nabo dusaba yuko irya sako boyikuraho kuko ivyo twahanze nivyo nabo banze kandi twendike turi ha komine bobo nta komine bariha nayo mva twodandaza gute ari soko zibiri zifatanye saba yuko bose bobegeranye bakaja mu isoko tukarindirira hamwe twese umunyagihugu akinjira akadushorera. Iyo ni imyidogo ya bamwe mu badandaza bo mu isoko nkuru ya Gitega badandaza impuzu n'ivyamwa aho bavuga ko badandaza bahomba kubera ko abadandariza mu mabarabara ari bo batwara abakiriya. Ibanza vy'idandarizo byo mu isoko nkuru ya Gitega navyo bimwe bimwe bikaba vyarugawe ibindi bikaba bitararonka n'ababidandarizamwo. Mustanteri wa komine ya Gitega Dr Jacques Nduwimana ari kumwe na komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Gitega bamwe majejwe igipolisi cyo gukingira impanuka abene gihugu umukuru w'isoko hamwe na komite shasha abadandaza mu gisagara ca Gitega kuri wa mbere ndamukiza umwaka wa 2021 bishikiye ku isoko nkuru ya Gitega aho mustanteri wa komine ya Gitega yasize afashe ingingo zo gutuza iyo ngeso mbi. Ico tujereye kubamenyesha uyu munsi nuko guhera itariki 5 ku munsi wa mbere w'indwiza imisi 3 yonyene tudakeneye gusubira kubona impuzu ziriko ziradandarizwa kwiri barabara cyo kimwe n'ibindi bidandazwa byose tubona bidandazwa mu barabara aho kuja mu bibanza byabigenewe. Tuvuye gutembera mu isoko ibibanza byose byagenewe gucururizwamwo izi mpuzu za okaziyo bitaza amabaro biragaragara birugaye mu gihe isoko yubatswe ku buryo bwinshi yubatswe na leta kugira ngo abadandaza nk'abakorera hanyuma bamaze gukora ku mwimbu barose batanga amakori n'amatagisi afasha mu iterambere rya komine. Muga ivyo bibanza mwarabivuyemo muca muhitamo kuza kurema isoko yo mwibarabara. Aha rero turabihanikirije tubamenyesha yuko mu minsi 3 kuva guhera ku wa mbere uza ata mpuzu nimwe ikwiye gusubira kubarizwa mwibarabara aha mu gisagara ca Gitega. Aho dusaba igipolisi wacere umutekano mukora akazi kanyu kuko impanuro zaratanzwe bihagije. Sabo gusa hari ibindi tubona by'urudandazwa rw'ivyamwa bikwiragiye impande zose mu gisagara mu gihe abarongejwe ibibanza mu isoko kandi ariyo nabo bahatanguye mu kibanza kidandarizwa mu ivyamwa bariko baridoga yuko atabakiriya bakironka kuko bamwe muri abo bari mwibarabara mbere benshi muri bo bavuye aho bahawe ikibanza cyo gudandarizamo ivyamwa baca baza gutegera abakiriya mwibarabara. Ivyo rero dushobora kuvyihanganira. Nta kuntu umuntu ariko arariha taxi ya komine ariko akorera mu kibanza ariha ari watosura kudandaza hanyuma twaca tureka umuntu akorera mwibarabara ahantu atazwi n'amategeko kandi ataca ariko ariziza muri komine. Ubwo rudandazwa kw'ivyamwa nabwo nyene bo mwibarabara rurahagaritswe nabo nyene tubahaye imisi 3 ntarenga. Ubwa gatatu hari nurundi rudandazwa ariko rurakora kandi ruvanganye n'ubunyonyezi. Abantu badandaza ba telefone ya okaziyo aha bita kuri bata benshi bazi kwizira rya bata. Turamaze kumenya yuko ibihabera ari ubusuma bweruye. Kiretse yuko amatelefone menshi ahadandarizwa hari mway'ubusuma naho nyene muri bo harabagize ngo bashizeho ibintu by'amashira hamwe yo kugira ngo basahure abo badandaza nyene batemewe n'amategeko ku buryo hari amafaranga batanga ku kwezi amwe akaja kwabo biyitirira iryo shira hamwe ayandi bakavuga ngo nayo babaziganirije ayandi bakayita y'imbuga muga ku by'ukuri mwa yose nta namwe agaruka ngo afashe haba mu kigega ca komine canke ngo afashe abo badandaza ubwabo. Tubone nuko cyane tumenyesha kandi yuko guhera ku munsi wa mbere iyo bata isambuwe ntidukene gusubira kubona urudandazwa amatelefone ariko ruhabera mu ibarabara. Twavuga n'urongo isoko yuko abo bakora umwuga kudandaza amatelefone ya okaziyo ari ikindi kibanza bagiye kubarosa bazokoreramwo dushobora gukondorora gutyo bakariha amatagisi ya komine bikongera kudufasha yuko tugabanya ubusuma bw'amatelefone. Aho rero kwizo ngingo zose zifashwe cyadusaba abajeje intwaro abajeje umutekano abajejwe abadandaza n'abarongo isoko nkuru ya Gitega badufashe mwishikwa mu ngiro z'iryo ngingo
atakirinze gusabwa na kimwe kuko twarazitondeye turabona ko arizo zibereye. Komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Gitega akaba yamenyesheje ko ari kumwe n'abarongoye atazokora kugira ngo izo ngingo zafashwe na musitanteri wa komine ya Gitega zubahirizwe. Turashimiye ko mwadukurikiye, murakoze. Twibutse ko mushobora gukurikirana amakuru y'urubuga rw'intara ya Gitega mu guca kuri page Facebook mu kwandika Province Gitega, site web www.provincegitega.gov.b, ku rubuga rwa Twitter @Gitega, eka ndetse no kuri chaîne YouTube GTG Web TV. Turashimiye ko mwadukurikiranye, ntibagire gukunda iyi nkuru, kuyikundisha abagenzi banyu no kuyibasangiza. Murakoze.